bazi ko bimaze kuba ku bantu benshi personnellement byarambayeko aho ushoboye ikintu ugatsindira kontra ugatsindira ibintu byose ariko bigafira kuri ingene Imana yakubwize usa amaguru meza usa neza utampaye ivyo bintu ntibikunda gutuma ikintu gipasa. Ivyo nibaza ko biba ku bagabo n'abagore c'est vrai ariko abagore n'abakobwa babako cane kuba uvyuka ugafungura ukicara ukasura ukaryama ata kintu na kimwe uri kuramarira ubwoko bw'Imana, c'est pas normal. kuba umumama cyangwa umukobwa tujya kubavuga dutahura c'est pas une faiblesse. Turi ahantu mw'isi murabona turacyari muri mars le 8 mars aba ari umunsi wo kugira gute Gushonesha ibitenge oya si umunsi wo gushonesha ibitenge si umunsi wo kujya brochette ariko ni umunsi wo kwibuka agateka k'umukenyezi. Donc harigeze kuba hariho mu myaka aho umukenyezi atabonwa ataja imbere atiga d'abord atiga atari yemerewe kuza mu bantu atarafise droit n'imwe. Donc ibyo bintu byose biratuma aho twivuga ngo umukenyezi c'est une faiblesse n'intege nke ku mukenyezi hagaca haza n'ibya feminisme n'ibintu byinshi byo kurwana ariko être une femme d'abord il faut ko dutahura ko c'est pas une faiblesse ni ubushobozi no gutanga ubuzima. Je numvise umukenyezi mva nk'amajambo atatu numva porter la vie gutanga ubuzima hama nkumva kubaka kandi umukenyezi arubaka Yesu ashimwe abantu bari mu ngo barabizi ko urugo umushingantahe n'umutwe w'urugo ariko inkingi y'urugo n'umukenyezi. Iyo urugo rutagira umukenyezi w'ibanga cyangwa umukenyezi aruhagarariye rurasambuka. Rero umukenyezi apako atanga ubuzima ni inkingi ishigikiye urugo ishigikiye iterambere ishigikiye washaka ubuzima en général. Donc numvise umukenyezi numva ubuzima la vie. Nesi baza ko ashobora kutubwira peut-être ngene avyumvira nk'umukobwa ngoto nk'amashimaje chancela baza ko atari bose babizi canke baronsa babibabwira ati burya iyo ni privilege n'agateka ufise. Yego Nesi murakoze cane abisigura. Hariho ubwa kabiri umuntu afise influence aho niturabiye mu ijambo ry'Imana canke turabiye mu kibano. Ikindi naco ko chancela yabivuze umuntu afise ubushobozi buhebuje hano ubushobozi busanzwe. Turabiye mu ijambo ry'Imana turabona yuko umukenyezi ikintu ashatse cahinduka. Aho turavuga turashobora kuraba muri kote nziza canke muri kote itari nziza. Turaba Delila Samson yari umuntu Imana yari yamuhaye amabanga mugabo kubera yuko yari afise intention mbi aragerageza gushika yaho amubisha. Ariko kandi tuvuze une femme d'influence ariho nka Deborah yararavye mu gihugu arimwe aravuga ati ibi bintu ndabona yuko bikwiye kugenda uko ariha initiative. Rero kubera yuko umugore ikintu ashatse hariho akantu kavuga ngo ce que femme veut Dieu veut aussi. Donc ico umugore ashatse n'Imana ibigishatse. Rero ni kuvuga yuko umugore n'umuntu afise influence ashobora kugira ico ahinduye. Deuxièmement turabiye mu kibano reka ndabaha akarorero kamwe ni kuvuga mu rugo naho yavuze mvuge nk'umujene mu rugo urashobora kuba umushingantahe hari ikintu ashaka canke umuntu akunda ashaka yuko yohaba canke bigenda uko ariko si madame atari d'accord akenshi ico kintu gishobora gupasa kubera yuko madame akwereka ati ibintu bigenda uko asa n'ukuntu abiryosharyosha kugira ngo vyumvigwe. Rero umugore arafise vraiment capacité yo influence. Hanyuma kwihangana naho ni hehe? Premièrement umugore novuga yuko ari umuntu asanzwe ahura n'ibintu bitoroshe. Aho ndavuga muri ryabanga ryo gutanga ubuzima kuvyara nukuri umugabo nk'ico muha gutera igisi nukuri benshi les études zivuga yuko abagabo benshi bokwiyahura kubera yuko bavuga yuko igise c'est une douleur iri intense iruta yandi madouleur yose.
rero yuko umugore agira dura umwaka umwe mu wundi mwaka agira dura mu wundi mwaka aguma yumva ari fier ahaguma yaporta le bonheur mu rugo muri societe nukuri ryo n'ibanga rihambaye bituma no définir une femme nko kwihangana ijambo kwihangana ça signifie une femme muri make kuri jewe deuxièmement il y a force navuga force yo guhindura ibintu force yo umugore afashe initiative nukuri ikintu aragishikako ko ntari ku isi par hasard nk'umukobwa nk'umumama naciye mbanza kwimenya ndirondera ndavuga nti jewe ndinde dinye ninde dinya kundiki nidinye n'igiki kuri iyi si n'igiki numva nokora kugira ngo numve ko muri uko gukora ikintu ngunda ameme temps ndiko ndakorera Imana amavaleur yanje nayahe nicaye nshira imbere nicahe nemera n'izihe limiti nihaye n'akahe karimbi nihaye ntashobora kurenga nk'umwana w'umukobwa usi nk'umumama yamenye Imana usi nkaca nja muri mission yanje n'igiki Imana yampamagariye gukora kuri iyi si uretse ko twese twahamagariwe kupartage ijambo ry'Imana kuvuga Kristo gusangira inkuru nziza ya Kristo ari uwo muhamagaro twese dufise jewe ndiko ndawukora gute nk'umumama n'umugore n'umwana w'Imana nibaza ko jewe numvise femme definisa muri ibyo bintu bitatu murakoze Imana ishimwe kandi rero ikibazo cya kabiri ni ari nayo mpamvu twicaye ngaha ahanini kuba twicaye ngaha si uko ari ayo maforce yose dufise nuko hari ikibazo gihari rero ni mbega ya madroit yacu canke malgré ayo maforce yacu eske icya mbere twe turayazi icya kabiri abo tubana barayazi icya gatatu eske birubahirizwa n'igihugu canke n'amakungu nibaza ko ari ikibazo gihari turabitahura cyo kimwe twese donc imbere y'uko rero dusohoka nuvuga ngo hanze mu makungu kuko les droits de la femme ziri hose mbega izo defini zahe twozirengera gute novuga ni sujet sensible cyane abantu badashaka kuvuga ko kubera yuko novuga abantu babikora bitari kwiza hari abari novuga bari trop féministe baca barenza imbibe donc bavuga ngo droit de la femme tungana n'abagore mugabo ce que je comprends si on parle des droits de la femme ni équité novuga ni ikintu kijanye no gushigikirana si on parle de l'équité c'est l'exemple par exemple tugiye kuraba umupira w'amaguru kuri stade hariho turi kumwe n'ujya mwana muto turi kumwe n'undi muntu muremure turi kumwe n'undi muntu ari moyenne si on parle de l'équité ni kurondera stratégie z'uko twese dushobora kuronka accès yaho dushobora kurabira umupira umwana swati turamuterura ujya mugufi cyane turamuha akantu ahagararako umwe muremure abahagaze hasi kugira ngo twese dushobore kubona jewe si on parle des droits de la femme nico numva yuko gikwiriye si za nguvu ubona yuko mushikawe mutoyi wawe madame afise uravuga ati ashoboye mugashigikirana mugafashanya hama kuri defi ziri hano iwacu mu Burundi ni uko novuga tufatiye mu bihe byarenganye nuko umugore kuri muri education abakobwa ni ufise abana babiri bavuga ati ujya muhungu wanje aje kwishure canke mu buzi ukavuga hari ubuzi abakobwa batokora naho ubu biriko birahinduka hari ubuzi abakobwa batokora canke hariho abantu usanga bavuga ngo je nta mafaranga umugore hariho abantu bavuze ati je nta umugore wanje ntiyoriha amashure y'abana ko baragasuzugura ntiyoriha inzu ko baragasuzugura like hariho kwa kuntu navuga ikintu bita la masculinité itari positive dans masculinité toxique aho navuga abantu de sexe masculin batumva yuko umugore yoba umufasha
kuko bibiri umuntu imwise umufasha n'umuntu agukomplete ni umuntu atuma ubaho utarushe bavuga ubaho utababaye. Rero iyo novuga uri umushingana cyangwa uri umuhungu uwo muvukana akaba ari we wumva yuko ariko umuhungu ari we yotanga amafaranga yose ari we yokora ibintu byose, yego biraboneka kuri kurakora bwa uraruha. Rero bokumva yuko ya courage abadamu bafise ya resilience yoba une force iri ngaho kugira ngo habe iterambere ry'imiryango, habe iterambere muri société, habe n'iterambere mu gihugu. Ndavuga yuko c'est en général ce que je comprends. Ok, merci beaucoup. Ibyo mvuze byose ntitwabisubiramo n'ibyo nyine, ariko nanjye ariko nashaka kumbashije bwo gucika imanza mu bamama n'abakobwa, la peur du jugement social. Donc ugasanga iyo umukenyezi ndamaze kubona cyane cyane mu batubwiye iwacu tuvuga iwacu ivuga ko tumaze gushima ibihari nk'uko babivuze, abakobwa bose bariga mu ishuri nibo baba n'aba mbere mu byo mu maklasi, twaragiriwe ubuntu turiga ntawe barasohora mu ishuri ndibaza mu gihugu cyose, turiga mu bibanza by'imbere mu baminisitiri, hari abaminisitiri b'abamama, donc hari abadeje, hariho mu bibanza byose mu gihugu cyacu hari abapasiteri babonye b'abamama, donc ibibanza byose birokipe. Nibaza ko nushaka umukuru w'igihugu ngira yo kwitoza batomwangira kuba umukuru w'igihugu. Donc iyo ni intambwe ya mbere. Iyi ntambwe dufise nizo abandi bose ku isi bafise. Par exemple uri mu buzi ku harcèlement sexuel, harcèlement sexuel warushoboye ibintu ivyo nibaza ko baze kuba ku bantu benshi personnellement byarambaye ko aho ushoboye ikintu ugatsindira contrat ugatsindira ibintu byose ariko bigafira kuri ingene Imana yakubwize. Usa amaguru meza, usa neza, utambaye ivyo bintu ntibikunda gutera ikintu gipasa. Ivyo nibaza ko biba ku bagabo n'abagore c'est vrai, ariko abagore n'abakobwa babako cane. Donc iyo ni intambamyi maze kubona nini ngahe Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura, aho abakobwa benshi bafata ama opportunité kubera harcèlement sexuel, kandi biraba cyane mu mamuzi birabagozi. Abatarabibona muvyitegurire, mugomba kwinjira muri milieu professionnel, mugende muvyiteguriye biriyo. Donc iyo ni intambamyi ya mbere. Intambamyi ya kabiri ndavuga ni jugement social. Donc la peur du jugement social, kumva ubwoba, abantu baratinya bafite ubwoba bwo kujya, donc ubwoba bwo aho ndahamagara bangati muze mwicara twicaye hari abo kwemera gutaha ngo dusangize kino kintu hari umuntu kwemera gusohoka. Ivyo rero ariko byareye kera mu bwana ingene badufashe batwigishe ko umukobwa ingene avuga, ingene yicara, ingene amera, urabibonye uriko muranahura ugasanga abakobwa batubwira ingene umukobwa yifata bitandukanye n'umuhungu. Mweje gufungura mwese, umuhungu ntakora isahani akura umukobwa. Ivyo bintu byose wavuga cane, je nakuze mvuga cane, wavuga rwose kandi nkavuga ijambo twinshi kubita. Urumva ivyo bintu byose twariyugaye hagacaho umugabo ninavuga ninaja imbere ugasanga hari amapotentiel yose muri twebwe tudashobora kuexposa kubera umukenyezi ari kunamera. Kunamera rero ugasanga arafanye ama opportunité yose n'ibintu byose, ameze gutya akenye, ameze gutya amerewe nabi, umutima w'ufuye ariko ameze gutya, kandi ugasanga uko kwambara birebire no kumera gutya umenga umukenyezi yiyubashe, ariko kubera mu cumba ugasanga biteye isoni ibintu umuntu akora canke ubuzima bayemo. Rero iyo ubwo bwoba nibwo jewe nkuvuga ni intambamyi ikomeye cyane mu Burundi, aho tuyugurura abantu bose ntitwiyugurura, ntituvuga ibitubabaje. Kubera je nababwiye ko ndi umukozi ndagira ubuntu bwo kuvuga n'abantu benshi, ndavuga n'abantu benshi ugasanga afite potentiel muri we nyinshi, ariko ntashobora kuvuga, ntashobora yarakomeretse yarapfuye kubera iki kwakuntu ko kumera gutya. Rero iyo ni indi ntambamyi ikomeye cyane. Nkuko turi abamama abakobwa b'abakristu tuzaba dufise urufasoni rwinshi. Nshaka gusubiza kuri karya kantu yavuze ko abana b'abakobwa bakura novuga muri famiye bumvira ntuvugire hejuru iki. Ibyo birafise impact, hari ingorane abana zibashika ugasanga abavyeyi ntibabimenya kubera umwana kujya ku muntu wamubwiye navugire hejuru ntavyo akubwira. Ubu il y a des violences sexuelles qui se font dans les foyers. Ubu waje gusenga umukozi wawe n'umwana basigaye muhira, umwana mutoya usanga abana de 6 ans baba violé continuer, bikagira ama impact psychologique, bagira des maladies. Très récemment twarakiriye umwana wa 11 ans qui est enceinte afise imbanyi yatewe n'umukozi muhira.
kandi urumva ushaka ko si irya mbere byari bibaye mugabo kubera yuko atari bwagere mu gihe ashobora gusama ntiyashoboye gutwara inda. Rero kubera yuko atamenyereye kuvugira hejuru niyo bimubayeko ntashobora kubivuga, ugasanga abana bagendana ibikomere. Hariho navuga amaseansi twagira d'écoute yo kumviriza ibibazo abakobwa bahura nabyo, hari abagupakaje ama experience bahurira n'ibibazo nk'ibyo, ugasanga bibera mu miryango, mugabo akavuga ati barantera ubwoba, akambwira ati ntuvuge kubera bamuteye ubwoba kuva kera ntiyabivuze. Soit ugasanga yagize VIH, abandi batwaye inda, abandi psychologiquement ari affecté, aravuga ati jewe vraiment abantu ndabana ntiyumva atari fier mu buzima kubera akiri muto cyane yashikiwe n'ibintu by'ingorane. Rero novuga kuba twaje ngaha tutaragira influence muri business, tutaragira influence ngo uhindure ahandi mu kibano no hanze, tangura urabe iwawe urabe ko abana bawe bari en sécurité, abantu babi iwawe bari en sécurité, impact ihere mugira. Merci beaucoup. Nariko ndiyumvira par contre kimwe mu ma conséquence afatanye n'iyo culture yacu ko kuno twarezwe ubwo bwoba niki aribyo bituzana ahantu novuga ngo cyo twisanga turi muri zone de confort, ukavuga uti jewe niko bimeze, niko batubwira, donc meze neza ndicaye ngira ubuntu mpeze amashuri ndarindiriye kugorongorwa, none ngo niyo finalité yanje, ngo niyo hantu ntegerezwa kugera. Naho ufise ico kintu ukacubwira rero bwa bwo gutangura niko ngira amagarare ko cyane ya poro ya commence ya poro kuvuga ati ego ndashaka gukora ikintu mbega ntagura gute, none ashaka nubwo bugira bufise nambara amafaranga ushaka gutanguza, nambara igiki ushaka gutangura ntangura gute, ukacugaruka kuri cya kintu chancelier yavuze ngo poro ya jugement nakazombona gute, ujya kuyarasanzwe abikora neza bazumvuga gute, jewe bizogenda gute. Hari abantu benshi badandaza itomati muri quartier, jewe kumbira ndazitangure nkaca ndazizana brandings, ako n'akarorero nkaca ndazishira mu sashe bwanditseko izina ryanje, abandi babidandaza bitaronze ngira ndabikore gute, ntibazumvuga ati oya birazimvye bimeze gute, oya ubwo bwoba bwo gutangura, kuba wicaye ahantu kuvume ngo umeze neza, ntaco uri kurakora, ntaco uri kurinjiza, nta mafaranga uri kurinjiza, ukuvume ngo biri très normal. Kuba ufise ubumenyi Imana yaguhaye ukabugendana ukabutera inkuru abagenzi bawe cyangwa abakolege bikagarukira ngaho uciyeho kubera ko nshaka kuvuga ko biri très normal ko wicara atana kimwe kurakora. Mbega si muri ya culture nyene usanga na mama wacu uko yakuze en fait yararambye ko arongorwa nyokuru nuko nyene, donc ya cercle vicieux iguma yirepete. Uba rero ugira uwa mbere muri tambo dogaza hagakobwa rero oz commence vol shika kure tangura nico Imana yaguhamagariye. Ngaruka kuri hahandi twese turafise imihamagara Imana yaduhaye, nimba by'ukuri biga bitanguriye kuri wewe. Dernièrement hari umukolege yambwiye ngo bariko baravuga kuntu ngo abana tubyara ngo ubwenge bwo mu ishuri buva ku bwenge umuvyeyi yamutwaye ngo ndafise. Ntaca nibuka nanjye byari bimeze mu ishuri cyangwa nibwiza ndababwira mbere yuko nsama umuhungu wanje nabubwiye ngo Imana ni generation nshaje, nashaka wumve ko nawe hari ikintu Imana yashize muri wewe, isi iriko irahomba kubera ko utaragitangura. C'est pas très normal. Wumve ngo ntibiri normal kuba uvyuka ugafungura ukicara ukasura ukaryama ata kintu na kimwe uri kuramarira ubwoko bw'Imana. C'est pas normal. Mumbabarire cyane rero bishoke, mais c'est pas normal du tout. C'est pas normal. Ubu hari ama platform menshi ashobora kutwinjiriza amahera kandi en même temps tuko turakorera Imana kubera ko ikibanza cy'akazi cyawe cyo kibanza Imana yaguha cyo kuvugira ku butumwa niyo shere yawe. Nurindire amazina, nurindire hariho abo Imana yabigeneye, ariko ikibanza ukoreramo kirakwinjiriza amahera ariko en même temps urakorera Imana. C'est pas normal kubona ko uyu mwanya n'uyu munota wicaye muhira urindire kuzogira mariage cyangwa ngo waragize mariage ariko uratekanye, kuko ndazi neza ko abamama turashoboye, abigeme turashoboye. Murakoze cyane. Merci beaucoup.